amagara amahoro ndetse n'amafaranga nibyo twifuriza mu mwese mwandanye kurikirana ibiganiro cyo kumanisha kure yacu kandi n'anya Look Media twigaze mu kiganiro cy'inkino ca Look Sport cyo kuno munsi wa gatanu aho tukiye kwa turabira amakuru hamwe amakuru kiravugwa muri rusangi muri sport ni Boris Ingabire Jules muri za Look Media ariko kandi mumenyere mba ndi kumwe akenshi na ndongozi Alelo Chris no munsi ndi kumwe n'umuntu yahoze mu nzu ya Look Media bon yarafatiwe n'ibindi bikorwa nkuko no munsi na Chris yafatiwe n'ibindi bikorwa by'akazi ntituri kumwe twashobora kuba turi kumwe ndi kumwe n'uwitwa Darlin kariyo ego murakoze cyane ndakuramutse Boris reka ndamutse namwe bw'abakunzi ba Look Media n'abakunzi b'ikiganiro ca Look Sport nibaza yuko arakajyo keza ko kugaruka kunoganga kuri sport na cyane yuko sport ari ingirakamaro mu magara y'umuntu kandi twadukwiye kumenya nibiriko biravugwa muri sport byatubandanye twishamo n'urukundo rwinshi nk'akabazo k'amatsiko sport ni ingirakamaro muri rusange yego wowe upratika sport ko ari umuntu apratika sport biba bimusa nibaza yuko c'est pas totalement yuko ibice bitera bikuboneka ko mu maso yuko pratika sport hari abantu usanga bari bavyibushe cyane gose bakora sport n'abantu usanga bari obese bakora sport sport ziratandukanye hariho natation bashobora gukora natation sima kuzoca ubona yuko umuntu afise forme yuko akora natation bashobora gukora cyclisme urabyumva sport ni nyinshi cyane gose n'amadomene atandukanye mugabo abantu twibaza cyane kuri football kuri basket guterura ivyuma novuga yuko sport ziratandukanye kandi igikuru n'amagara meza mwaka mushasha rero watwese na pasika nziza tuvuga n'ibindi nuko ni Darlin ngo abenshi muramuzi muri Look Sport tumaze iminsi turiko turakorana na Chris rero uno munsi ni tugiye kuba dufashanya novuga muri Look Sport yo kuri uno munsi tuza kuba turabarira hamwe amakuru kiravugwa no mu cyacu Burundi duce muri football muri rusange turaza kuba turaba indwi ya nyuma ya Premier League Burundi inkino zihari mbega niye bigiye kuba ija mu cicaro ca kabiri turaza kuba turaba ariko kandi no muri Coupe du Président ko haje kwamenyekana imigi yamaze gushika muri finale ya Coupe du Président turabe mbega byaje ko igenda gute muri demi finale ariko kandi turaza kwa tuvana mu cyacu Burundi twerekeze hanze y'igihugu turaza kwa duca neza muri El Clasico bana hagiye kuba hakwa umuriro hagati ya Real Madrid ndetse n'umugwa FC Barcelona turabe uko inkino zitegekanije ariko kandi muri Real Madrid hari amakuru ari kiravugwayo atari meza habe na gato kabisa novuga ugushamirana kwa bakinyi hagati yabo anako turaza kwa twinjira mu nizo turabe mbega n'ibihano biri kurafatirwa abamwe mu bakinyi ubona ko haje kuba haba inama rukokoma kabisa mu gihe haragije kuba imyimenyerezo muri Real Madrid nuko nandi makuru menshi twabateguriye tumira amateka to yice tuza nizo y'amakuru yacu nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata nikeli ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko wavura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikora amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe Ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB nuko turasuye kandi kubaha ikaze muri Look Sports twizere neza ko mumerewe neza mu banyu ndetse no mu byanyu batamerewe neza tubaremeshe abagwaje abagwaye canke ababuza babo niko bameze mu buzima no musi ushobora kumerewe nabi ariko ejo ukazoba umerewe neza rero twipfurize kumererwa neza mu banyu ndetse no mu byanyu ni Look Sports rero yo kuri no munsi wa gatanu bivuga ko tugiye kuba turabira hamwe ariko aravugwa muri sport muri rusange turaza kuba duhera neza muri football muri Premier League hagiye kwakinwa navuga journée ya nyuma muri Premier League uno munsi hari imigwi imwe itandukanye yamaze kuba ibona yuko byarangiye kabisa yamaze kuba isezera muri Premier League ariko kandi hari n'indi migwi uno munsi iri kiragwana ngo ahanini tworaba mu migwi itatu ya nyuma ko umugwi watwaye igikombe nitwe turavuga ko kinini ya
ntituza kuvuga no munsi ngo ni Aigle Noir bizoza kwitwara ikombe ku munsi wa nyuma byaramaze kuba birangiye. Novuga yuko ivya Aigle Noir byo nta numwe atabizi. Haize n'indwi nyinshi zirigara kuri zitatu tuvuga yuko Aigle Noir yamaze gutahukana igikombe ca Primus League ici edition. Novuga yuko hariho n'imigwi yari yaje iduga kuvuga muri edition ya Primus League tubona yuko twari twiteze ko yuko yuzana impinduka mugabo ubona yuko totalement byanse cyane gose. Ndavuga Garage Express, ndavuga na Maize Green yuko nayo nyene twari twiteze yuko izozana impinduka ariko nayo nyene ubona yuko byanse cyane gose. Ariko ni Burundi Sport Dynamique nayo nyene kuvuga yuko iri muri ligne rouge mugabo yo wigifise ntibiri officiel ariko biza kuba confirmer kuri indwi ya nyuma. Indwi ya nyuma nizo kuvuga ati haza gukoroka izi mugabo ari zamaze gukoroka ariyo Garage Express na Base Green Maize FC. Okay. Dufatire kuri ino migwi twanze dufatire kuri hagati mu gwa Message Ngozi ndetse no mu gwa Interstars hamwe na Burundi Sport Dynamique. Nivyo Burundi Sport Dynamique yo iri mu kibanza ca 10 na kanga iri mu kibanza ca 14 ca 14 uvuga ngo niyo iza itangura muri lanterne rouge. Yego. Kuri nondwi iraza kwirikira kina na Kanza United. Yego. Kanza United ntaciyo iri kirariska ntiza gutibuka nayo nyine kira kiriska kubera si novuga yuko ni zitatu za nyuma urabona amanota difference y'amanota ari hagati ya Kanza United ukabona na Burundi Sport Dynamique n'amanota atagera kuri 4 n'amanota 3 difference y'amanota 3 n'amanota ashobora gutagwa kuri novuga yuko ashobora kungana muri iyi muri dernier journée. Novuga yuko iconye kiramutse zimaramutse zironka amanota 3 acaba difference y'ibitsindo canke akaba naho kumineza gitsindana muri iyi edition ya 2026-2027. Danje ahantu iri ngira ngo twese turazi yuko Message Ngozi numwe mu migwi novuga tuvuze Primus League ntawo kwirangiza nko mu myaka 5 canke 6 iheze kuva iko ari club emblématique canke 8 dushaka tuvuge n'8 wanashimye ko ari mu ma equipe novuga ko afise igihagararo kinini hano muri Primus League Burundi. Uno musi tuvugana iri kigwanira kuguma mu kiba muri Primus League ko uno musi aza kwirikira kina n'umugwa wa Interstars nimba ntiheze. Yo Interstars iri kigo irondera na kudatibuka nuvuga ngo nkamwe zo imwe muri izi zibiri yogira ere yo gutsindwa Burundi Sport Dynamique ikaba yatsinze tayari umwe muri ibi iraza ko yatsinze akajambo kamwe kuri Message Ngozi twese twagumye tubona menga yuko numwe mu bibi iyo champion itanguye tuwa kugwanira igikombe. Uno musi ntitwawaye kugwanira igikombe, ntitwawaye kugwanira big, ntitwawaye kugwanira ibibanza by'umunani bya mbere, ahubwo uri kugwanira ibibanza kutaje mu bibanza bitatu bya nyuma. Novuga yuko histoire y'umugwi atayirigira kuba champion canke kuba muri top bara twagiye tubibona na equipe menshi twagiye tubona za Interstars zagiye ama equipe emblématique hano iwacu muri football y'u Burundi zagiye zisubira inyuma cyane twagiye tubona za Vitaro zigenda zisubira inyuma ariko zikagarukana gatege. Nibaza yuko na Message Ngozi si byo shoboka ikaguma muri tuvuga muri division ya mbere izogira inguvu umwaka uza gukorera bazo babonye ati est-ce que iyi Message Ngozi yacu equipe yamye emblématique yatwaye n'ibikombe byinshi twavuga yuko arifise n'amafinancement menshi muri football ari na equipe novuga yuko yatangiye kujamo amafinancement tubona aya mafinancement moderne tuko turabona muri imigwi izi za Aigle Noir aya mafinancement tuko turabona muri imyaka za Vitaro n'amafinancement agiye gutangurana na niza Message Ngozi yari ifise n'ama academy menshi ubwo novuga yuko ni formation byagiye bifira kuva hasi iza academy twagiye tubona za Message Ngozi zagiye novuga yuko zigwara zimwe na zimwe bazifuta ukagira tubona yuko Message Ngozi asigaye ari equipe iseruka ari imwe yonyine tukabona Message Ngozi yabakuze ukabona yuko hatabayeho preparation novuga yuko future igenda igabanuka igenda ipfa. Nico rero novuga ati yuko Message Ngozi ikwiye kuraba igasubira nyuma igategura ya academy yayo nimba ari ku recruiter baba ya matara hirya no hino uko barabikora nka kera bagasubizamo uburyo muri football yabo niho tuzogera tubona ya Message Ngozi twari tuzi equipe yaratinya ya Message Ngozi izozigwanira ca gikombe ca Primus League eka nibindi ndahanye mu Burundi. Nuko Message Ngozi iraza kwirikira kina Interstars ngo ngo nimba tuvuze na Message Ngozi nino Interstars nyango turazi yuko nimwe mu ma equipe nga mu Burundi afise kahise gakomeye cyane abenshi banayishira inyuma gato ya Vitaro bo cyange bakanazinganisha abafana ba Interstars nibaza yuko bashira inyuma ya Vitaro ahubwo bavuga yuko nimba ni nka FC Barcelona na Real Madrid muri Spain. So uno munsi nanyo iyo tuvugana nimwe mu equipe
igitangura faze retour iragerageje kwitwara neza notama igaruka iza mu mugwi witwa Cedric Amis ubona ko yaramaze nk'inkino zitanu ubona ko ni mu makipe ariko yitwara neza mugabo no musi tuvugana igeza hatemba nukuvuga ngo nayo igatsindwa n'umugwa wa message ngozi canke ikanganya na mugwa message ngozi surtout itsinzwe hama Burundi Sport Dynamic yatsinze irashaka kuyiramplace novuga yuko ico tugiye kubona ubunye ico twagiye kubona ico twagiye tuza turibona muri edition ya Premier League nuko ama equipe ubunye hakenewe financement equipe idafise financement ni equipe igende ihura n'utugorane twishi ni equipe itaja ku isoko ngo igura abakinyi bari ku rwego ni equipe igende ihura n'utugorane dutandukanye tuvuze financement tumve yuko n'umuntu investise yego kandi ugize investissement uba witeze yuko uzoronka retour none tutabeshanya ucushira muri budget grid ucushira muri garage express urikuza guhangana Aigle Noir no musi Aigle Noir barayiha bayemerera aburongozi bwemerera abakinyi miliyoni 50 miliyoni 100 kugira bashobore guke none novuga yuko nibijya nyene ega mbeko ku garage express adashobora kuza abantu abagwiza tunga canke amashira hamwe yikorera ivyabo akavuga ati reka dushiremo ama sponsor muri equipe ega equipe ifise abakinyi bari ku rwego rwiza ni equipe itakumara amazi ni equipe garage express irashobora kuronka ama financement meza igahangara n'ama equipe yo muri top 4 tukavuga ati igitero ubwo izi zose ziko zirakorota za Burundi Sport Dynamic izi zose za message ngo zitubona umenga zirakwame nikubera iki haravuga yuko namafo ari karabura kuri equipe ubishoboye guserviva nico niko ndavuga ariko bishoboye kuboneka novuga yuko ari equipe ishobora kubona iza mu bushasha bwayo izihangara n'ama equipe nivyo twagiye turabona kuri za Kayanza United zagiye zarakwamye mu bihe bimwe hama barashobora gusubizamo imitahe ni twagiye turabona kuri za Vitaro zose numva ni ibintu birashika ariko financement navuga ko ari financement ubunye mu navuga muri football moderne hakenewe amahera kugira equipe ishobore guserviva sitana gusa harakenewe preparation physique harakenewe yuko umukinyi yisanta muri eta yo gukina atakibazo na kimwe afise nuko ubundi mugwi nashaka ko twohereza ko muri Premier League ni mugwa Vision FC Vision numwe mu mugwi novuga ko watanguye ino saison uri mushasha mu rusange uvuga ko wari mushasha ne waye mushasha kubera novuga yuko izina ryavuye rihinduka n'uburongozi burahinduka ravuye gugwa n'abandi bantu hama batangura rusange Vision shasha voilà Vision shasha uno musi rero tuvugana nako twigeze gukora ikiganiro hagati na hagati muri saison turavugana baratubwira yuko kugwanira igikombe ca Premier League biragoye mugabo barashobora kugwanira igikombe ca Coupe du Président nubwo itaje ko bikunda baravuga ariko ko muri Premier League barifuza kurangiza bari muri imigwi ine yanyu mbere muri ano kandi urana ko byaje kwa bikunda no musi ni Vision ufite amatagura 13 uri mu kibanza ca kane umugwi ukurikira ni Rukinzo ufite amatagura 49 numva ngo naho yotsindwa iriguma mu kibanza ca kane tuvuga yuko ino Vision ije kugira intango nziza twoshaka kuyitega mu mwaka uza iri kiragwanira cette fois nigwanira ibibanza bine vya mbere igwanira ahubwo kibanza ca mbere novuga yuko derby za Vision ni derby nziza cyane gose ugiye kubiraba ni equipe novuga yuko ari shasha twarayibona Dakle iri mu kibanza ca mbere twarayibona iri mu kibanza ca mbere ariko iratibuka iraja mu kibanza ca gatandatu novuga yuko nguvu buzananye uvuye muhira sizo nguvu ziguma zikuranga au-delà de la saison novuga yuko bazanye nguvu nyinshi bafise ivyo babemereye abakinyi bashasha twovuga yuko n'abakuru b'umugwi bashizemo icizere mu bakinyi bababwira ati tuzobabigena biriya tuvuga yuko staff yagiyemwe abantu karuhariwe ngaha mu Burundi muri football twaravuga yuko Vision byose ibikwije kugira ishobore guhangana na kije gikombe ca yawe ca Premier League yawe ca Coupe du Président eka igikombe cyose cyo kinirwa ngaha ku butaka bw'u Burundi ariko ico tugiye kubona nuko akorana experience tout de la saison ntihagenda gukina football gusa ntihagenda gukina amafaranga ariko na experience irakina twagiye tubibona na preparation n'ikindi kintu twagiye tubona ni Aigle Noir twavuga yuko kuva au début de la saison Aigle Noir yiteguriye saison yinye twavuga ku rugero uri hejuru cyane gose nico gituma na Aigle Noir yagiye gutahukana igikombe hakiri kare ubona yuko yasumvye vraiment yindi migwi yaba techniquement statistiquement novuga yuko Aigle Noir yari au top novuga yuko Vision etape yashize ko mu kibanza ca kane novuga yuko abarongozi bo bishima
abarongozi babishima hama bagaprepara saison zikurikira abakinyi bazoba babonye nk'umwene bakinye muri uwo mwaka bazoteba bongereza ko quelque chose nuko ndaba ko niyo makuru reka aravugwa muri Primus yenga ngo ku munsi wa mbere tuvuge mu buryo byaguye turabe uko imigwi yaje kuba yitwara ko saison muri rusange yaje kuba irangira muri ino weekend ariko kandi tukiri muri football mu Burundi reka duce gato muri Coupe du Président ubona ko naho bariko barakina demi finale ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 5 kwezi kwa gatanu nyene umugwi wa Rukinzo ari gukina n'umugwi wa Message wa Ngozi City muri Antunga ariko kandi Vitaro yari yatsindiye muri nziza Peace Park Complex Stadium umugwi wa Aigle Noir wari umaze imyaka igera kuri 2 udatsindiye umuhira yaje kuba nayo yitsindirana uvuga ku kibuga ca Intwari Stadium biza kuba birangira umugwi wa Rukinzo uzaza gukina na Aigle Noir nuvuga yuko n'abafana Vitaro bari bagiyeho cyane kubona bashoboye gutsinda equipe ya Aigle Noir ariko nuvuga yuko ni Aigle Noir agiye kwerekana akanyirigabo kuri match retour bagashobora gutsinda Vitaro naho bitagiye byoroha bagiye guja mu mwanya wa gasunuzo n'ama penalty nuvuga yuko ni Vitaro yari yagerageje kurwana ariko yaragwanye igwana n'abandi bantu nabo nyine bafise mentalite nuvuga yuko iri fort cyane ni nuvuga yuko ari Aigle Noir izicirikira kora izicirikira rondera c'est vrai haraize imisi barashoye kurata abakinyi kubera uburongozi bwari bwabemereye 50 millions bashobora kurangiza saison badasubiye gutsindwa ariko ayo mahera babaye Arsenal badasubiye gutsindwa nuvuga yuko ari ibintu byagiye kubaca mu mwanya y'intoki ariko nuvuga yuko ari abakinyi iyo basubira gutsindwa na Vitaro ariko batakaje mu kiringo kitarenze indwi imwe amafaranga agera ku miliyoni 100 nibaza yuko ari nako kantu novuga yuko ni burya buntu burya promotion burya prime utuma n'umukinyi aduza ishaka cyane novuga yuko n'abakinyi ba Aigle Noir bashoboye kwinjiza igitsindo ku munota wa 6 ubona yuko bari baje binjiye muri match bakaniye cyane gose bavuga ati match uko bigenda kose bitegerezwa gutsinda novuga yuko navyo ari byo zabahaye umusaruro ni Aigle Noir yishitse muri Coupe du Président kandi novuga yuko ifise n'amahirwe yo kugitahukana antwa woba ko mice nka 70% ari Aigle Noir ntiyo bayibesha kubice 70 kwijana ndi ushobora guharira kare Aigle Noir kubera ucuraba eske iyo bagiye gukina nayo ihagaze gute Aigle Noir nayo muri akakanya ni Rukinzo maze kwimenyera no mafinale ya Coupe du Président iramenyereye ariko muri akakanya novuga yuko ndiko ndaraba physiquement urukuraraba investiere ya Aigle Noir urabona yuko Aigle Noir muri akakanya ni equipe mvuze yuko iri hejuru gatoya yandi ma equipe sinzi ko no banihenze mugabo umufana arashobora kuvuga yuko abona yuko equipe yiwe ishobora guhangana ni mugabo twebwe turaba ibintu byinshi kugira ushobore kuvuga yuko iyi equipe ihagaze neza ishobora guhangana n'iki novuga yuko Aigle Noir ugiye kuraba Aigle Noir vraiment investiere yayo ugiye kuraba uburongozi bwayo baragerageza yuko bashiramwe abakinyi ikintu cyose gikenewe kugira bashobore kuronka intsinzi nabyo nibaza yuko n'abakinyi muri aka kanya batariko barabagira novuga yuko bariko barabahesha icubahiro bariko barabereka bariko barabazanira umusaruro cyane gose nuko rero niyo makuru yakavugwa no mu gisha cy'u Burundi muri Primus League ndetse no muri Coupe du Président reka tumira amateka toyi cyo tuza turabana reka ravugwa hanze y'igihugu nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazaniye ubuhinga bushasha bwo kurira amafagitire no kubikora amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata nikeli ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko wavura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikora amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB nuko turasubiye kugaruka kandi aho tumaze kwa tuva mu gice cy'u Burundi twerekeza hanze y'igihugu tukiye neza muri El Clasico hagati ya FC Barcelona ndetse n'umugwa Real Madrid ni muri La Liga Santander no musona ko byukuri FC Barcelona uvuga ko yamaze kuba itakana igikombe canke izotakana igikombe nk'icumi n'ibindi kwijana ntiyo bayibesha ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 3 z'ijoro Barca contre Real Madrid
Novuga yuko ni match ndira ngishika même si ama ange twovuga yuko gutwara igikombe muri aka kanya ari cyane gose kuri kote ya FC Barcelona gushika kuri kote ya Real Madrid. Novuga yuko ari match ubigiye kwishura ku bibazo biriko biraba muri aka kanya. Novuga yuko muri Real Madrid ubona yuko novuga yuko muri vestiaire muri aka kanya bitifashe neza gose, ariko novuga yuko n'abakinyi ba FC Barcelona batoradwisinga n'ibibazo yuko biba muri Real Madrid ngo bave bibaza yuko match izoba yoroshe, kuko ntizoba yoroshe, ahubwo novuga yuko ni El Clasico dusanzwe tumenyereye ko ari match isanzwe ikurikiranwa n'abantu benshi kwisi cyane gose, kandi ni match novuga yuko ibirimwo akanyerigabo kenshi hagati y'imigwi ibiri. Novuga yuko ni FC Barcelona ikwiye gutira attention cyane gose, nubwo ari ibibazo yuko biravugwa muri Real Madrid ikareka novuga yuko gusamazwa n'utwo tuntu hirya no hino. Barca itsinze runo rukino irashobora gucitwara igikombe, irashobora gucitwara kino gikombe, ariko nibaza yuko tugiye kubiraba nitegezwa gutsinda, ahubwo na match nil gusa bizoba vyerekanye yuko FC Barcelona ishobora gutwara igikombe. Real Madrid tutarinjira nido y'ibibazo biko biraba, eske kuno kuntu hoho habari tubazo tunaturiya muri equipe muri vestiaire muri rusange bishobora kuza gukwega bikazana resultat. Twaje kwa tubona abafana barenga umiliyoni barenga bariko batanguje inuza yo kwirukana Kylian Mbappe yo kumukura muri Real Madrid. Numva yuko urana ko haba kurande rw'abafana haba mbere ndetse n'indani twatwimva ni kwa abafana gusa ngana ko n'indani mu bakinyi ibintu bitameze neza, nibyo ari muri bimwe bizana resultambi muri rusange. Icuka kwibi ni kigega kizana amaresultat meza, kubera icuka kibiyo kije haza amakote menshi muri vestiaire, haza imigwi myinshi muri vestiaire, bamwe bashigikira kubera abandi nabo bakaja kuri kote yinyi, bice bigora no ku entraîneur kuvuga ati equipe irashobora kuba sude. Hagiye muri sude biraborohera cyane kugira objectif commun no gushobora kuyigwanira. Novuga yuko ari ibintu bitandukanye no muri FC Barcelona. Ubona yuko ku munsi wejo Lamine Yamal yarashuye naho nubwo ari mu mvune yarashuye kwishikira kuri terrain ya entraînement ya FC Barcelona kugira arabe abakinyi ba FC Barcelona mu myimenyerezo abatere n'intege, nubwo ni geste nziza. Mugabo gacura bako indi kote Kylian Mbappe ariko aramwereka abafana ariko aragerageza kumwereka umuryango wo hanze usohoka, uriko araba ibiriko biraba hagati ya Fede Valverde na Tchouaméni, kandi abo bose n'abakadre bo muri vestiaire. Umwe wese muri bo arafise abantu babiri batatu, Tchouaméni, Kylian Mbappe n'abafaransa barashobora gufata agakote k'abafaransa, haniho Fede Valverde no muri Sud America arashobora kuzana ndi kumwe n'abandi ba Vinicius n'abandi. Novuga yuko ari icuka kibiko kiraza muri Real Madrid, kandi gishobora gutanga n'amaresultat mabi kuri izi match tugiye kubona zigiye gukurikira ni kuri El Clasico. Nuko hari ibihano byamaze kuba biza kwa bifatwa, numva ko haje kuba haba inama rukoko, numva ko yaje kuba izamwo bose kabisa kugira ngo ibibazo biri muri Real Madrid na cyane icuka kiri cyaje kwa caduka hagati ya Tchouaméni ndetse na Fede Valverde. Novuga bijye nivyo vyerekana professionalism y'umugwi, professionalism y'umugwi bararaba naho ikibazo kiba cabaye à l'interne. Iyo kibazo kimaze kuja gusohoka hanze kaja ku social media, ni ikintu gitanga image yakijya kibazo, ni ikintu gitanga image mbi ku mugwi. Umugwi nka Real Madrid tuzi ko ari club emblématique, ifise ama Ligue des Champions menshi muri aka kanya, ifise n'ibikombe byinshi vya La Liga muri Espagne. Twovuga yuko Real Madrid ari equipe ifise abafana benshi, bariko barabona kijya kibazo baravuga ati equipe yiwacu kumbure muri aka kanya hari tubazo duko turagenda, kandi tubazo natwo tuzana amaresultat mabi cyane gose. Novuga yuko irya nama ni nama yari ije kuraba kungene wogarukana discipline mu Real Madrid. Novuga yuko kandi ikintu ca soti no munsi bavuga yuko hashobora kuba hatanzwe ibihano kuri abo bakinyi babiri y'aba Fede Valverde y'aba Tchouaméni, ibihano biri hagati y'imisi gudakina hagati y'imisi 10 na 30 no guhanishwa ihadabu ku mishahara yabo. Novuga yuko ari ikintu ciza cyane gose, kijya ni ikintu kigarukana discipline mu mugwi. Urabona yuko equipe vraiment yuko iri bien discipline kandi ifise ikigendera ko, kandi ama equipe emblématique nkajya iyo hatari discipline abataka ikintu kinini cyane gose n'abacaba ingérence muri vestiaire, kandi bigace bikwega. Novuga yuko ama resultat mabi cyane gose. No ku munsi wa mbere ngango tuzoza kwa tuja mu buryo bwaguye izo yavuye muri El Clasico yo ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 3 z'ijoro. N'urukino mushobora no gukurikirana navuga kumenyesha kure yanyu ya Look Media. Tuve muri La Liga Santander twiruke gato muri Premier League. Premier League reka tuvuge kuri mugwa Arsenal
the Gunners amaze kushika muri finale ya Champions League nyuma y'imyaka gira kuri 20 ariko kandi n'umugwa wa Manchester City nibo bariko barahangana novuga igikombe ca English Premier League. Arsenal iraza kurikira cyane n'umugwa wa West Ham United no mugwi urashobora gukoroka, urashobora no kwica imvune kuvuna umutima w'abakunzi ba Arsenal. Novuga yuko kandi ugiye kuraba Manchester West Ham United heruka gukina yatsinzwe urukino rumwe inganya zibiri itsinda zibiri. Novuga yuko muri aka kanya West Ham United ikiragerageza gushiramo ingufu cyane gose kugira abe kushobora gusohora hajya na burya equipe ya Tottenham Hotspur bakurikirana barushana inota rimwe gusa. Ni numva ni na equipe usanga kesha ageze yo ziri muri Lanterne Rouge arizo equipe zikunda cyane gose gukara muri iyi minsi yanyu. Surtout muri Premier League. Surtout muri Premier League. Abariba Premier League gusa iyo uri kurakina na equipe ni twama twabonye yuko no muri La Liga usanga equipe ziri muri Lanterne Rouge ishobora kubuza igikombe equipe ya mbere equipe ya kabiri iza equipe ziko ziragwanira igikombe ukabona yuko yayinaniye ko kukavuga ati none equipe iri kwivyukranya ku mwanya wanyuma koko izi equipe zivyukranya ku mwanya wanyuma kuko gukoroka wotaye ikintu kinini cyane gose. Ati rero West Ham irashaka kuhagarika Arsenal gatoya. West Ham United igatsinda Arsenal ni novuga yuko ni Manchester United ifise urukino rumwe rw'ikirarane. Manchester City ifise urukino rumwe rw'ikirarane. Novuga yuko n'amanota hagati yabo agira kuri 5. Novuga yuko ataramanota menshi cyane gose. Novuga yuko Arsenal karamuka itsinda. Turafasha abiri dufate ko urwo rukino rw'ikirarane City izo rutsinda. Yego numva ni 2 points de différence. Bakagira bagatsindwa no munsi ubona yuko ari Manchester City nayo gatsinda ko izokera na Brighton. Kandi novuga yuko ni muri aka kanya novuga yuko Manchester City igikombe ihanze amaso muri aka kanya ni Premier League. C'est vrai biheruka warabonye kwene yanganije ariko nibaza yuko Pep Guardiola muri aka kanya ariko aravuga ati Premier League muri aka kanya niyo yo lava honneur ya Manchester City kubera urabona no makwezi byabaye. Novuga yuko Pep Guardiola muri aka kanya arakeneye igikombe cha Premier League gishobora guhanagura amasutse abakinyi ba Manchester City. Mugabo na Arsenal akeneye igikombe cha Arsenal akeneye igikombe kandi Arsenal nayo gituma mvuga yuko izuba rukino rukomeye hagati ya West Ham United na Arsenal. Ni Arsenal muri aka kanya novuga yuko iri mu munezero mwinshi gose novuga yuko na objectif ubunye barabona igikombe cha Champions League barabona igikombe cha Premier League kandi cyose bavuga ati uko bigenda kose dushaka kubitwara byose ko yarahize igihe kinini batabitwara. Mu bisanzwe hari nico bataranatwara mu bisanzwe n'inkino zine ni zitatu zo muri Premier League na rumwe go muri Champions League novuga yuko ico naco objectif baramaze kuyibona ubonye objectif nibaza no kuri tableau y'umukoci handitse ko Champions League handitse ko Premier League nibaza yuko mukinyi wese wa Arsenal arota akora kuri ico gikombe c'amatwi manini cyangwa akora kuri ico gikombe ca Premier League kugira bashobora kuvuga ati ni Arsenal ifise abakinyi novuga yuko abafans bakiri bato batigeze babona Arsenal itwara igikombe ca Premier League. Mugabo barabibonye mu bitabo na ma histoire mugabo bakeneye kubona ama fact muri aka kanya bakeneye kubona ya Arsenal bumva yabatiye yatera ubwoba ya Arsenal twumva kuri ba Wenger ya invincible Arsenal barakeneye kubibona mu histoire barakeneye kubibona muri reality apana kuvyumva mu histoire ngo byarabaye oya ni equipe tuzi the Gunners ifso bafana benshi cyane ku isi ariko novuga yuko nk'abafana bari mu myaka 20 ntibarigera babona igikombe ikiratwara novuga yuko ariko bakeneye kubona yuko novuga yuko Arteta muri aka kanya ni n'abafana ba Arsenal bigeze guhagarika bishe ya irimo abakinyi ba Man City na Pep Guardiola bamusaba yuko bamusaba yuko yotanga igikombe ko Arteta muri igikombe warishuze amaze gutwara ibikombe byinshi mwana bibaza yuko nibijya byerekana ko football idoha nivyo binatuma novuga yuko na rivalite entre ama club idoga cyane nivyo binatuma yuko n'abakinyi nabo nyine bashya mu ngoga kugira bashobore kwatanya ama objectif yabo. Ku munsi wa mbere City yaje kwinganya na Everton ibitsindo biga kuri 3-2 no museza kuri kirakina kandi na Brighton and Hove Albion kandi niyo Brighton buriya tuvuga nane ni imwe mu equipe ahagaze neza akunda kugora imigwi ikomeye peu importe sezo ukuntu bimeze mugani imwe mu equipe agomba kugora no ko na Manchester City niyo genda yijeje yuko izoza kwitara muri 3 no vuga yuko
ni Manchester United kuri Everton ni Manchester United Jeremy Doku yari yatanguye atsinda igitsindo kimwe akiri kare cyane gose twavuga ati ubunye Manchester United novuga yuko Vitesse iriko yigaragaza kugwana mugabo novuga yuko bijya byabaye ibintu byo kubereka yuko nta kwijajara mu rukino nta kwijajara mu rukino ubona ko ari Manchester United bambaye Manchester City pardon muvuga ngo Manchester United ngani Manchester United ndiko ndabona muri aka kanya yagarutse muri ni Manchester United muri aka kanya yagarutse muri top 3 kandi nibaza yuko igiye kugenda Champions League niwe biro officiel n'abafanabeshyi n'ibintu tukuma tubona nibaza yuko ari byo biguma bingaruka Umenga batwaye igikombe Umenga batwaye igikombe bien sûr Umenga batwaye igikombe kubera amaze imyaka myinshi batari kwakina Champions League ariko ni Manchester City novuga yuko yabonye yuko atakwijajara utaratwara amanota 3 kandi nivyo bintu byayikoze ko nibaza yuko ari byo bintu byagiye bikora comforta Arsenal ngani nibaza yuko Manchester City ijya yabonye yakoze kuri Everton nibaza yuko itari izokora kuri Brighton muri aka kanya Pepe Guardiola turamuzi ko ari umutacticien akomeye cyane gose yemegwa mbere n'aba bakoci bandi bagiye batandukanye novuga yuko ari na reference kuri ba Michael Arteta novuga ko bakoci benshi no munsi bahari bakoci benshi ba Vincent Kompany bakoci benshi ubwo ndubona bakomakomeye novuga yuko muri aka kanya Guardiola ari point d'or pere yabo novuga yuko ni Manchester City muri aka kanya nibaza yuko ihanze amaso cyane gose ni igikombe ca Premier League ariko ntivyoroshe tizogerageza okay jambo rya nyuma nshaka kubaza urabye muri Premier League uno munsi hagati ya Manchester City na Arsenal urabye ku saison yagenze sezirarangiye no ninde uhamahirwe yo gutakuna kino gikombe ariko kandi tunambwiye no muri Champions League hanige ntosaba kuraho habo hagati ya PSG ndetse na Arsenal ninde uhamahirwe novuga yuko kuri kote Arsenal vraiment ni equipe umwaka twagiye tubona yuko yagiye gutangaza cyane rwose yabaye consistent cyane novuga yuko yabaye consistent cyane guhera debut ya saison yarageze gushika saison ya novuga igice cyambere cya saison cyaheze tuvuga ati Arsenal Man City dahinduye ibintu Liverpool dahinduye ibintu twadumvise icizere kuri aya ma equipe ya Man City Liverpool yorabona yigeze yala flopins ahubwo Man United niyo yahapuye izayitera ubwoba Man United yahapuye izayitera ubwoba ubona yuko vraiment Arsenal yabaye consistent cyane gose bavuga yuko yagize season nziza hamwe twari igikombe novuga yuko byobabaza cyane abafana ba Arsenal mugabo ibintu bishoboka Manchester City novuga yuko muri aka kanya amahigwe bivanye n'amanota hari bivanye novuga na objectif abakinyi bahari bivanye na sprint abakinyi ba Arsenal muri aka kanya bariko baragenda novuga yuko Arsenal ifite amahigwe yo gutwara Premier League hama Champions League nayo novuga yuko Champions League azoba novuga yuko amakriteri menshi cyane gose mugabo turavye defensivement novuga yuko Arsenal irakomeye defensivement mugabo nayo muri attack nayo novuga yuko hagati Paris Saint-Germain irakomeye cyane gose Paris Saint-Germain irabarusha kantu kandi n'inyuma Paris Saint-Germain novuga yuko si bibi cyane barafise abakinyi beza Seven ubwo ari imvune yakimi barashobora kurondera umukinyi nka Joao Neves akaja kuri rya kote akamusubirira kandi turabizi yuko ari umukinyi yabikoze akabishobora bavuga yuko kandi ikindi naco Luis Enrique tuzi yuko ari umutacticien mwiza cyane gose Mikel Arteta c'est vrai ntafise experience ya Champions League ya Luis Enrique twibuka remontada twagiye tubona y'amateka FC Barcelona kuri Paris Saint-Germain twagiye tubibona kuri Luis Enrique amaze kuva muri FC Barcelona twagiye kubura FC Barcelona nawe yatwaye Baron d'Or Champions League yanyu muri Champions League nyuma baheruka muri Barcelona heruka ya 2015 novuga yuko muri aka kanya novuga yuko Luis Enrique afise 60% Mikel Arteta arafise 40% ego ndagushimiye nuko Darley nova ko n'umwanya maze kwa udusiganiza ko niganyo cyacu twari tukirangiriza hano ndabashimiye namwe ko mwanyizeye mukantumira nga muri umuryango wa Look Media shimire n'abakunzi ba Look Media nibaza yuko n'undi munsi namuzonoma ko zo répondre je nagomera gusabe nitwasaba kwakenera muzotwita cyane gose ndagushimiye Darley ndashimiye ndetse n'abari dukurikirana bose muri rusangi twizere ko twaje kwatugirana ibihe byiza twahe isango yo ku munsi dushaka twahe iryo ku munsi w'Imana muri weekend muri rusangi mu nkino zihari zigiye zitandukanye haba muri Premier League canke ahandi henshi agiye atandukanye no ngaha mu gihugu cyacu Burundi ariko kandi isango nyamukuru ni ku munsi wa mbere muri Look Sports mugire aho muba mubaha amagara amahoro ndetse n'amafaranga nibyo twifuriza naho butamu bakoze